Mugihe uri mu mafungo uri umushinga ntahe uragerageza ya ntahe wahora ushinga ntuyishinge ku murango ngira vyumva bakuze bibwirwa benshi bikumva bene vyo ya ntahe kirazira kuyishinga ku murango urumva icaha kiraryoha none ingurube iraryoshe kandi je ndabizi ko iryoshe kuko narasomye mu bitabo abantu bose biga guteka abenshi bategeza no kumenya guteka ingurube. Yes, reka dusimbire kuri kino kibazo gikurikira. Ni kibazo abantu benshi bakunda kwibaza no gushaka kumenya iyo cavuye. Ni iyo amafunga aheze harabaho ikintu citwa ilayidi. Kandi haba hariho ilayidi zibiri. Hariho ilayidi y'abakuze n'ilayidi y'abana. Uko niko bizwi ku bantu benshi, ariko amatwi ansumira ngo birafise amazina yavyo. Twari dushaka kumenya difference y'iyo ilayidi y'abakuze n'ilayidi y'abato n'igituma babaga ku munsi w'ilayidi bakabaga inka canke impene canke intama. Ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Nundi munsi udasanzwe n'ayandi mateka adasanzwe kongera kandi kubana namwe. Reka nshimire abantu mwese muko mudukurikirana aho murere hose abari hano mu gihugu cacu Burundi kano kwisi yose. Ndabaha ikaze kuri Yagatech TV. Ndakwibutsa yuko ni Capitaine kuri micro ya mbere, aho kuri uno munsi udasanzwe turi mu igihe ciza cyane kuba Islamu bose bo kuri nosi, eka mu gihe ciza cyane kuba bakunze kwita aba musulman, aho twatewe iteka ridasanzwe no kwakira numwe mu bakinyi ba filme akongera kaba no mu Islam wo hano mu gisagara cacu ca Bujumbura. Turaza kuyaga byinshi kuvyerekeye idini rya Islam, eka no kuvyerekeye ugufunga kwa Ramadan. Bamutazira Gaposho, ariko muri filme barafise n'irindi zina ry'aba Islam, kuko Islam usanga bafise amazina atandukanye. Reka tumuha ikaze tumwakira mu bwami bwa Yagatech. Turaguha ikaze Gaposho. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yego nanje ndabashimiye ko mumpaye ikaze. Murakoze cyane. Ikintu ca mbere duhere ngaho nyene, iri jambo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh coba gisigura iki? Ubwa mbere bwo Islam ni idini rikunda kuvuga ururimi rw'Icarabu, kuko nubundi Islam yaje izananye n'ibihugu by'Abarabu. Hama rero assalamu alaikum wamaze kumvamwo ijambo salam, amahoro. Iyo rero umuntu akubwiye ngo assalamu alaikum abavuga ati amahoro alaikum abe kuri wewe, cyane cyane amahoro y'Imana abe kuri wewe, wa rahmatullahi n'imigisha byose bituruka ku Mana n'imbabazi z'Imana zibe kuri wewe, wa rahmatullahi wa barakatuh. Urakoze cyane, nubwo nterengirirwa ko premièrement turaguha ikaze cyane gose kuri Yagatech. Ego murakoze Yagatech, ni televiziyo nsanzwe numva, murakoze nanje kumiteka cyo kunyakira. Ego cyane. Ikintu ca mbere tunano konge no kugushimira ingene watwakiriye muhiri wawe neza cyane. Mbega amafungo ariko agenda gute muri kino gihe? Amafungo ariko agenda neza kuko abayisilamu turakunda gufunga. Ego. Kuko amafungo abenshi ntibazi icarico. Ubwa mbere bwo gufunga no kwirinda gufungura kuva izuba rirashe gushika rirenze. Hama rero n'ubifise muri frigo niyo byo byamubanye byinshi arafunga, kuko hari benshi bibaza ko umuntu afunga kuko yabuze ivyo afungura. Oya, dufunga kuko ari itegeko ku Muislam kushobora gufunga iminsi 30 y'ukwezi kwa Ramadan. Iki gihe rero amafungo ariko aragenda neza, ariko ntivyoroshe kuko murazi ko kwisi yose cyane cyane no mu gihugu cyacu ibiciro byaraduze. Ibyo biciro rero biduga cyane cyane ku mfungurwa. Hama kera byari bizimbutse,
ariko hageze mwezi Ramazani naho nyene bikaduga kubera abantu baca bishiramo bati abayisilamu bafunze baraza gusuma cyane bagaca baduza ibiciro. Ubu rero ntibarinde banabiduza bisanzwe byaraduze, ariko twebwe kubera ko twizera Imana by'ukuri bimwe byo kwizera turafungura kandi tugatumira n'abandi tugasangira mu gihe dufunguye ku mugoroba. Ukwezi kweranda kwa Ramadani nk'umuntu ataramenya ico arico yoba ari iki? Ukwezi kwa Ramadani ni ukwezi kumwe kweranda mu mezi ane dufise mu mezi 12. Imana yaducaguriye amezi ane harimo rero n'ukwezi kwa Ramadani kweranda, ukwezi ko kwisuzuma ku Muislamu akaraba umwaka ingene wamubereye. Uyu mwaka wamubereye gute mu bijanye na spirituality, kwifata mu byo gusenga, mu byo idini ritwigisha, mu by'igitabo Qur'an kitwigisha uburyo bwo gusenga. Uyu mwaka wakugendeye gute? Hama rero uhisubireho umara iminsi 30 wicisha bugufi usenga bikwiye, kanatsinda uba uburi mu mafungo utegereza gufasha abandi, kuko udafunze ntumenya ko inzara ibabaza. Ego burya umuntu arashobora kuvuga ati kuko naje kubariza ibibazo abantu bakunze kwibaza mu gihe ca Ramadan. Abantu benshi abatari abayisilamu bimwe mu bibazo bakunda kubaza nivyo narinje kubabariza cane cane. Mbega ni ibihe bintu umushinga ntahe adakwiriye gukora muri Ramadan mu gihe ari mu mafungo? Mu gihe uri mu mafungo uri umushinga ntahe uragerageza ya ntahe wahora ushinga ntuyishinge ku murango. Ngira byumva bakuze bibwirwa benshi bikumva bene byo. Ya ntahe kirazira kuyishinga ku murango. Hari habibaza ngo dufunga gufungura gusa. Oya, turafunga no gushinga intahe ku murango. Mukavyumvikana hama ukayishinga mu ijoro. Hama kirazira kunywa inzoga. Ibyo bisanzwe bizi ko ku Muislamu kizira. Kirazira kunywa itabi bisanzwe bizi. Urumva rero ufise n'umugore mutasezeranye mu masezerano y'idini, mutagiye imbere y'intahe utakoye, wewe kiranazira no kumuvugisha canke kumuramutsa canke gusubirana nawe mwezi Ramazani. Mwezi Ramazani ugumana n'umugore wawe wemewe n'amategeko. Hama rero n'ibindi byinshi birabujijwe. Birabujijwe kugwana, birabujijwe kuvuga uharira. Mwezi Ramazani wirinda ikintu cyose cyo gutsitaza kugira ngo iyo minsi yawe 30 igende nabi. Ukagerageza, twese ntituri ntungane cyo kimwe, ukagerageza kuko ta Yezu yarabivuze. Aravuze ati nta ntungane iri ku isi, intungane bwira icumuye indwi ku munsi. Noneho rero natwebwe abayisilamu ko twemera Isa ari we mwebwe abatari abayisilamu mumwita Yezu. Isa rero turamwemera kuko hari amajambo yavuze dukurikiza. Yego cyane. Iyo tuvuze Islamu tuba tugarutse muri rwa rurimi rw'icyarabu. Mbega mu majambo avunaguye canke yotuma abantu benshi batahura bari kubakurikirana kino kiganiro, Islamu yoba ari ni mu majambo y'ikirundi? Islamu icambere cyo no umuntu asenga Imana imwe rudende. Iyo usenga Imana imwe rudende utaraba n'Umuislamu ubizi, ukubonye yo kwibaza ko uri Umuislamu. Umuislamu n'umuntu atabangikanya Imana. Umuislamu n'umuntu akunda amahoro, ni dini y'amahoro, n'umuntu atabana nabi n'abandi. Ujya muntu uzosanga abanye nabi n'abandi kandi yita Umuislamu aba yakoshije abatari we. Ego ibyo nicyo kintu nyamukuru kiranga Umuislamu. N'umuntu akunda gusenga Imana imwe, agasenga 5 ku munsi, agasiba gufungura ku murango mwezi Ramazani iminsi 30, n'ibindi byiza agenda akora byerekana umuntu agororotse. Abayisilamu barabikunda.
usiguye ibintu bikomeye cyane, eka bimwe mu bintu mbwiye ndubisemo ijambo ati aba Islam n'abantu badakunda ibintu by'ingwano, intambara. Nkaca mbona bino bihe turimwo hariho n'ibihugu bibanyi turi kumwe biri mu bibazo, ndavuga nka Congo, ko muri kino gihe bari mu bibazo, na cyane nk'aba Islam bari hariya niba ariko barafunga neza, amafungo yabo ndibaza yuko atari ko aragenda neza, kuko ahantu hatari amahoro usanga ibintu bitameze neza. Iyo mubonye ibintu nk'abijya biriko biraba mu bihugu bigiye bitandukanye, mwebwe nk'aba Islam muri mu Burundi, muvyakira gute canke mubiha iyihe shusho, canke mwohanura iki, canke mwobwira iki bari abantu bariko barabakurikirana bari muri Congo, bari muri bijya bihe? Twebwe nk'abayisilamu, jewe sinserukiye abayisilamu bose, nivugira ku gatwe kiwanje, kuko ibintu by'idini biragoye gusantraliza, kuko ukwemera si kumwe. Ariko jewe mu kwemera kwanje, idini ya Islam yanyigishije ko amahoro arico kintu gikomeye. Ariko nanone amahoro ntaba kwisi, amahoro aba mu ijuru. No kuvuga no kugira ngo tugire amahoro tuyasaba Imana ikadutiza ya mahoro yayo ngaha kwisi, agatangurira mu mitima yacu, hanyuma agasesekara mu bagenzi. Twebwe ico dukora, ico tugija mu masengesho, turiko turasenga tukibukana vya bihugu, cyane cyane umubanyi ko ari we muryango, ca gihugu cy'umubanyi turagisengera, tugasaba Imana ko yobafasha imitima yabo igatuza, nabo bakumvikana, bagakundana, inzira yigwa bakayiheba, bagaca mu biganiro. Kuko ibiganiro nivyo twabonye ko ku gatwe kiwanje, ibiganiro nivyo nabonye ko birama. Turatubona bamwe mu ba pasteur basengera umuntu akagwa hasi, bakamukorako akagwa hasi, bakamukura ngo amadayimoni n'ibindi bigiye bitandukanye. Mbega mu Islamu mwebwe mubigenza gute? Nta bantu bo iyo bagwara amadayimoni mwe mubigenza gute? Icyo ni kibazo cyiza abantu benshi bibaza. Twebwe kwanza abadayimoni ntitubita abadayimoni, tubita amajini. Tuguma muri rya zina ry'Icyarabu. Aho bitandukanira nuko bariya babasengera mu nduru, bakoma induru, bakavuza igoma, bakaririmba. Twebwe igituma mutabimenya, tubasengera twinyegeje. Ntibibera mu misigiti. Mu misigiti n'ahantu ho gusenga gusa, kandi dusenga mu gacerere, hagasengesha umuntu umwe. Ntidusengera rimwe, ntituririmba, ntidutamba. Tugiye mu musigiti tuba tugiye gusenga Imana, tugicisha bugufi bigahera. Iyo umuntu bamubonye ko ico kimenyetso c'amashitani canke amajini, bahamagara umumenyi abishoboye, akagenda yitwaje igitabo kirimo amasengesho ashobora kugwanya izo mpwemu mbi, bakamusengera binyegeje mu gacerere, bakamusengera kandi benshi barakira. Okay. Aho hantu uratubwiye ati ngo mumusengera ahantu binyegeje. Ahantu ushatse gusigura ko ari ahantu hatabonwa na benshi, canke iyo bari ahantu hadutera amakenga natwe, ahantu hinyegeje? Oya, urumva, nshatse gusigura yuko ari mu nzu, aho yafatiwe mu nzu canke hehe. Kuko twebwe ico tuzi ko amajini adakunda amasengesho, ntakunda abantu basenga. Donko umusengeye cyane, ayo majini arashobora gusohoka akagenda. Ariko biragoye, ivyo nivyo abamenyi. Nka jewe sino gusengera ngo nirukana amajini, ko ntavyo nzi. Sindamenya amasengesho bakoresha kugira ngo bishoboke. N'abantu babimenyereye babikora. Ico ni kimwe. Hama ukomye induru cyangwa ukavuza ingoma, ahubwo twebwe tuzi ko kuvuza ingoma no kuririmba cyane biyahamagara, kuko akunda umunyenga. Utumye nshaka nifuza kumenya kino kibazo abantu benshi bakunze kwibaza, bari mu idini ritandukanye n'iry'aba Islam. Barakunze kwibaza ati mbega aba Islamu mwemera gute kuri uhe rugezo? Canke mwoba mwemera Yesu? Mwoba mwemera Jesus? Mwoba mwemera Isa, kuko mumwita Isa Yesu canke Jesus? Mbega mumwemera kuri uhe rugezo? Mumwemera nkande?
urakoze cyane ico ni kibazo kizana amatati mu bintu by'amadini ariko burya abantu nibamara gusobanukirwa ntibazosubira kubahenda ubu ko haje namwebwe abanyamakuru mubaza utubazo nk'utwo abantu bakishura uko bikwiye abantu ntibahere mu bihuha mu bintu niko narimbizi niko bambwiye akamenya ukuri abayisilamu turemera Jesus tumwita Isa ariko tumwemera ku ruhe rugezo niho kibazo kiri kuko hari umuntu yumvise ko Yezu Jesus Isa utamwisa Imana aca kubwira ko utamwemeye niyo difference washaka ko Yezu umwita Imana niho muba mumwemeye ku rugezo cyo kimwe we nawe oro abayisilamu cyo ntigishoboka niyo wobaca umutwe wose ukabamara umuyisilamu yiyemera ntashobora kukubwira ko Yesu ari Imana kuko na Yesu ubwe baramubwiye bati Yesu mwiza arabishura ati ako kantu nimuze mugasubire umwiza ni data donc arafise se mu gihe rero twebwe twemera Yesu tumwemera nk'umunyakuri umuntu atigeze avuga ikintu abesha canke afyinata mu gihe adafyinata rero akaba yaravuze ati natumwe na data nuko amufise nuko afise data twemera rero Imana data wa Jesus tukamwemera nk'umwana wa data ariko atari umwana yivyariye nkuko umugore n'umugabo bavyara oya umwana avuga ati ni umwana wanje angamburukira nkuko na jewe nshoboye kugamburukira data wa Jesus aca avuga ati toi tu es mon frère turavukana kuko wewe uranyemera ivyo nakwigishije uzonsanga kwa data kandi hari n'ikindi Jesus tumwemera nk'umwana w'Imana mu kwemera apana mu kuvyara kuko Imana twe tuzi kwitavyara irarema si uko ni uko rero twemera Jesus twemera ko ari umuntu ariko yahezagiwe gusumba abandi bose benshi ari mu bake bahezagiwe cyane hama twumva ko yanagiye mu ijuru kandi turavyemera ko ari buryo niko benshi bigisha ko yicaye iburyo mu gihe rero yicaye iburyo nuko afise icubahiro ahabwa niyo Mana nkuko yashoboye kugiha Ibrahimu ikagiha Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikagiha Jesus alayhi salatu wasalam tubasabira imigisha ku Mana kuko Imana ivuga iti abakunzi banje ubumvise izina ryabo ukabasabira imigisha naje nzoyigusabira nzoyiguha. Okay, wadusiguriye neza cyane nizere ko abantu baradukurikira no muskuri ya Gatek uwagize ibakwiye gukurikirana kino kiganiro akacumva ariko raronka insiguro kuko ni kiganiro c'abantu bakuze abantu batahukiwe kuko umuntu utatahukiwe kino kiganiro ashobora gukurikirana kandi cugendura bibindi biganiro umunsi by'abandi basimbizi bande nabande urabikindi biganiro ariko kino ni kiganiro c'umuntu ashobora gutahura ibintu bikomeye cyane ndafise ikindi kibazo abantu bakunda kwibaza kubera iki aba Islam aba mizima batajya ingurube akabenzi bavuga yuko ari nyama iryoshe abamaze kuyirya bavuga yuko ari nyama n'abashinwa barya abantu bo hanze barya mbe n'abarundi mbega ni kubera iki aba Islam batajya ingurube? Cyo ni kibazo naco nyene ciza igituma tutarya ingurube nuko kizira mu idini yacu. Mu idini yacu kirazira kurya inyama y'ingurube. Hariho n'izindi nyama zizira ariko harimo n'ingurube. Ingurube iraryosha ariko kubiryosha si byo bivuga yuko Imana ikubujije ica ibiha iguma iryoshe nico gituma tuyireka ko tukayiheba ariko iraryosha. Umuntu ashobora no kuyiheba kubera kubahiriza idini yiwe kubera gukunda Imana yiwe nibaza ko aba ashoboye kubahiriza amategeko kuko nubundi ivyaha biraryoha. Kirazira gusambana none abasambana nibavuga ko biryoha kirazira ariko urumva icaha kiraryoha. None ingurube iraryoshe kandi je ndabizi kwiryoshe kuko narasomye mu bitabo abantu bose biga guteka abenshi
bategeza no kumenya guteka ingurube. Iraryoshe ariko kuryoha irazira kuribwa, kirazira kwirya. Nico gituma no kuyiteka biragoye. Arayigisha ingene bayiteka, burya bayirya bayokeje zidisure ko ibihiye neza. Hari ukuntu bashobora kuyihingura kugira ngo ishe, ariko ntiyaritegerezwa kuribwa. Mu Bayisilamu ntibayifungura. Yes, reka dusimire kuri kino kibazo gikurikira. Ni kibazo abantu benshi bakunda kwibaza no gushaka kumenya iyo cavuye. Ni iyo amafunga aheze harabaho ikintu cyitwa ilayidi, kandi haba hariho ilayidi zibiri. Hariho ilayidi y'abakuze n'ilayidi y'abana. Uko niko bizwi ku bantu benshi, ariko amatwi ansumira ngo birafise amazina yavyo. Twari dushaka kumenya difference y'iyo ilayidi y'abakuze n'ilayidi y'abato, n'igituma babaga ku munsi w'ilayidi bakabaga inka canke impene canke intama. Reka mpere kuri ico ca uhereje ko ilayidi twita ilayidi kubwa ni ilayidi tubaga. Iyo ilayidi rero tubaga ni ilayidi yatanzwe ivuye ku ntumwa Ibrahim alayhi wa salatu wa salam. Tumwifurije imigisha n'amahoro y'Imana. Ibrahimu rero abenshi bamwita Aburahamu, niwe sekuruza w'abakunda Imana, niwe sekuruza w'idini cyane cyane. Ibrahimu rero hari umunsi Imana yari yamusabye kubaga, ariko ikamusaba ko yotanga umwana wiwe. Ico gihe Imana yarabonye ukwemera kwiwe, ica imuha intama, ati iyi ntama bariyubaga mu cimbo c'uwo mwana, ariko ndagushize mu bantu nemera, mu basekuru bazovugwa ku isi yose kugeza isi iheze. N'ubu urabona ko tukimuvuga kandi haciye ibinyejana by'ibihumbi vyinshi. Rero urya ilayidi tubaga kubera kwibuka no kuja mu kirenge c'uwabigize bwa mbere. Barabaga kubera Imana, bakabaga kugira ngo dusangire n'abandi. Nico gituma ku bushobozi uba ufise, si itegeko kubaga, n'ubishoboye. Twari tubishoboye twese turabaga, ariko iyo utabazi utumigwa ahandi babazi ukagenda ugafungura. Hama rero hakabaho n'ilayidi dufunga. Iyi ilayidi tuba dufunze iminsi 30 tugafungura. Kuri uwo munsi tukawita ilayidi. Benshi rero bakunze kuwita uw'abana, ariko ivyo ni ibintu vyaje abantu biyitirira, ariko nuko baca bambara neza, bakabagurira impuzu, bakabasohokana, bagatembera, bakaja kuryoherwa. Ucumengo ni umunsi wo kugurukira abana ngo baryoherwe, ariko ubusanzwe ivyo twategeza no kubikora kila wa gatanu, kuko ni wa Mungu wacu. Wa gatanu iminsi yose ni ya Mungu, ariko ku wa gatanu ijuma ni umunsi dusenga twese, tukaja mu musigiti, tugahurira hamwe, bakatwigisha iki na kiriya, iciza niki, kibi niki niki, bakatwereka umwongo uhuma n'udahuma. Ku munsi wa gatanu niho twategereza gukora ivyo bintu byo kwirayiza. Ariko kuko bizwi kwirayidi twambika abana neza bakabegwa, twambara neza tukabegwa. Abantu bagaca bibaza ati ko ari wo munsi basohoka mu gihugu cyose tubabona ku isi yose, tirayidi. Iyo bari umunsi mukuru w'abana, kuko bose baca bambara neza bakabegwa. Bica bimera nka publicité yuko kuntu, ariko ubusanzwe irayidi ni zibiri nyene, ari imwe yo kubaga n'iyindi tufungura tugafungura, ariko ntibibuza ko ni kuri iyo rayidi babaga yaba bishoboye. Urakoze cyane. Abantu benshi bakunze kwibaza kino kibazo, mbega ni kubera iki mu idini ry'Abayisilamu harimwo ikintu kivuga ati kurongora umugore arenga umwe? Kubera iki Abayisilamu bashigikira ikintu cyo kurongora umugore arenga umwe? Mbega inyungu zabyo zirihe? Ni kubera iki ico kintu Abayisilamu bagikora?
urakoze cyane. Ico ni ikibazo abantu bibaza ariko cama kigoye kubera ko kiva ku bafasoni. Abafasoni basanzwe baremanye gufuha, barafise ingene bafuha, ariko Imana yarekuriye igitsina gabo kurongora abagore barenze umwe. Burya niko vyari bimeze kuva kera. Iburahimu ntafise umugore umwe, Salomoni ntafise umugore umwe ariwe twita Suleiman, Davidi ntafise umugore umwe arimwe mwita David, twe tumwita Dawidi, n'abandi ba Nowa, abandi ntibari bafise umugore umwe, kandi bose n'abakunzi b'Imana. No kuvuga ko Imana ntiyigeze bashira kwica ngo nuko barongoye abagore barenze umwe, nuko vyari vyemewe. Kera rero bararongora gushika naho bageza kwijana, kuri 90, kuri 20, kuri 30. Imana ikibona ko arakajagari. Twebwe mu idini yacu yabitumye intumwa yacu irabidushikanira ati nimwarongora bishobotse ntimurenze 4 bizoba ari vyiza. Ariko rero n'udafise ubushobozi nagumana umugore umwe. Burya tugumana umugore umwe kubera ubushobozi buke, kuko ufise 2 umwe wese umuhahaba ivyo afungura n'ingene abaho, ntategeza gusangira na wa wundi umwe. Oya, kira muntu umuha vyiwe. Ufise 4 kira muntu abafise vyiwe. Uravyumva? Kera rero byaranabafasha, bari bafise n'uburyo, ibihugu bicagutse, bafise amatongo manini. Kuri bo abadame bari nk'abasekreteri, niko no vyita. Ukaba umufise ngaha, undi Muyinga, undi Ngozi, undi Mucagutse, undi Gitega. Oro canke umufise mu Kamenge, undi mu Carama, undi mu Gatumba, undi mu Rumonge gutyo. Ufise ubushobozi ku buryo muri bo nta numwe yidoga, bose babona ko bimeze neza. Aha rero nshatse kuvuga yuko twebwe batubwira yuko niyo udafise ubushobozi bwo kurongora umwe uratenyenya nawe nyene umurongoro, kuko nta bushobozi ufise nawe nyene bwo kumutunga. Cyo gituma udashobora no kurongora, udashobora gutunga. Urakoze cyane. Vraiment ico ni kintu nifuza yuko abadukurikirana bogenda bumvise ko n'ikibazo bakunda kwibaza cyane. Ni naco kibazo turangirije ko kuri no munsi urizina umunsi udasanzwe, aho ku ncuro ya mbere kuri Yaga Tech dushobe kuzana umwe mu ba Islamu bari hano mu gisagara cyacu ca Bujumbura. Nibusa umuntu wese kubaza ikibazo cyacu cyose muri commentaire canke kutwunganira kugira ngo ninagaruka hano muhiriwe nzoshobore kubabariza ibibazo mwifuza kumenya. Twagomba tugushimire. Murakoze cyane. Yaga Tech ndabakunda naje. Twizere yuko aho ubutaha tuzogaruka muzotwakira neza nkuko mwatwakiriye. Yego. No kwirayidi twifuza yuko no kwirayidi ndabatubiye tuzoba turi kumwe Imana ihadushikanye. Twebwe tuvuga inshallah ikintu cyose ugishira mu Imana, kuko niyo ibona ejo idashobora kubona. Reka ndashimira n'umuntu mutwirikira kuri Yaga Tech. Imana ibahezagiraho muri hose, ibikorwa bibandanye biba vyiza cyane, abari mu mubabaro mubandanye mwihangana, abari mu munezero mubandanye mushimira Imana. Bless up, bye bye, ciao ciao.